Ikindi kibazo kigira kabiri mu kigobe c'abarabu, igihugu ca Iran hamwe n'imicungararo yaco niho amakungu yeza amaso kubijanye n'igitoro, none ingwano irabisha bigacika. Abahinga bavuga yuko ngo iyo ngwano izogira ingaruka cyane na cyane mu bijanye n'iduzwa ry'igitoro canke n'ikena mbere ry'igitoro. Ikibazo, mbega leta y'u Burundi ifise impinyanyuro izihe kuri iryo kena canke iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro, na cyane mu gihe ikena ry'igitoro hano mu Burundi rigiye kumara igihe kitari gito. Ijambo ry'umwizero ku bene gihugu, murakoze. Ikibazo c'igitoro nivyo ni ikibazo nkoramutima, ariko turakwiye no kuza tubanza tukiyumvira mbega ikibazo c'igitoro mu Burundi kugira kituraze ishinga no kubera iki. Ubwa mbere uno munsi mu 2026 urugero dukeneye kw'igitoro ngira ngo uwo rugereranya no mu 2005 yosanga hari ubudasa bunini. Twobanza rero tugashima kumva dukeneye igitoro. Burya abantu usanze aho abantu bariko bararira ibirato nuko bafise ibirenge. Burya batagira ibirenge usanga barira ayandi marira kuko bagira bati icompa ibirenge no hakandagira gayeme no hatambuka. Rero twebwe kuba ikibazo c'igitoro kituraje ishinga uno munsi nukuri umwanya umwe twari dukwiye kunezerwa, no kuvuga yuko dufise aho tugishira, aho twifuza gukoresha igitoro. Rero kira noneho mu minsi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu, kubera ariyo kigugwamwo, ariko twaravuze yuko uko bukeye atari kubwira kubijanye n'ubukene bw'amafaranga mva makungu. Kubera iki? Muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare, no munsi amafaranga mva makungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije. No kuvuga rero uko twebwe uko tuzobananya twimbura dusoroma uwo murima weze, aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze hazogeraho umuntu yiruhutsa. Kandi no munsi mubiravye burya ku gitoro mubiravye neza, intambamyi nyamukuru ntiyamye ishingiye ku bukene bw'igitoro ubwavyo. Intambamyi nyamukuru hanini yagiye ishingira ku nyifato ya twebwe abarundi. Iyo babonye igitoro bagisakuranwa, bamwe bakagijana kugicuruza kuri magendo kugira ngo abandi bakibure. Mugabo hagiriye wa mugambi wo kuza turagisabikanya, murabona yuko ubu hari akarusho. Yega hari n'igihe wasanga haciye nk'indwi zibiri canke zitatu ata abantu bariko bararonka igitoro ku mastation. Mugabo no munsi uko mugaturuturu bukeye muca muronka urutonde rw'amastation yaronse igitoro, abantu bagaca bagenda bakaronka. Uraronka dukeye bukeye kabiri gatatu usubiye gushikirwa ukaronka utundi dukeye. No kuvuga yuko gizogenda cyongerekana tuzoza turaronka. Uti mbega none intambara yo mu kigobe c'abarabu ntizoha bituma vyunyuka. Emwe nuko ngira abo benshi mu bari ngaha barutse vuba, ingwano ya Iran na Iraq yabaye mu myaka iheze. Mu kigobe c'abarabu burya hamye intambara, abarundi rero borema, so kuvuga yuko kubera ko mu kigobe c'abarabu habaye intambara bizoca bituma leta itabandanya kwitaho abantu bayo. Leta izobandanya yitaho abantu bayo, aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane, uburyo bukenewe gushirwamwo ibushiremwo kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro
uko bimeze, hari dukeyi badusabikanye, hanyuma bikeneye kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema, ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko ngo nuko ariko haraba intambara mu kigobe c'Abarabu.